Bakunzi bacu bakunzi biruka BM4 Plus munkunde ndabaramutse ndanabahe nikaze makino kiganiro cuno mugoroba w'igenekerezo rya 30 kwezi no kwa kane umwaka ni 2025 no musi tuje muri studio duteba hari vyagoranye ariko turaje kugira ngo tubaha amakuru na cyane kuyo mwadusavye kubiriko birabera neza na neza muri Kaziba turaje no muri Warungu tubabwire uko ibintu bimeze twabwira yuko mwizo mpande zose atana hamwe vyoroshe isaso zikomeza kuvuza ubuhuha kabisa kwambikana ku mpande zose birakomeje ariko murabizi ko ntabandi umwe mba ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe gusobanukirwa ibigiye bitandukanye rero imbere yo kunda muhikaze reka ndagusaba dukurikirana kugira utwereke yuko tukiri kumwe twavanye kuri BM4 uduza amashugwe muri commentaire hama tubone yuko tukiri kumwe 5 kuri 5 rero simba numwe by the way mba ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo abashe kutubwira byinshi hari umuntu kare yanyandikiye ambwira ati ngo muzoze murivuga amazina vuba cyane very soon tuzoza kugira ngo muze mutumenya mu dutandukanye rero mu nkunde ndamuramutse ndamurohe nikaze mwakino kiganiro cyacu cyo mugoroba bwana musesanguzi ndakuramukije ndanakwifuriza akagoroba keza urakoze cyane bwana journaliste reka ndagushimire kwikaze umpaye kandi nanje ndakuramutse ndanakwifuriza nanje umugoroba mwiza merci beaucoup reka nce ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose mu mingi itandukanye y'isi urabari muri Afrika iburayi muri Amerika na hariya mu Barabu bose Arabia Saudite turabaramutsa kuko turazi ko badukurikirana umwanya ku mwanya journaliste rero imbere yuko ninjira mu idonido ry'ikiganiro nagomba kwanza mbwira abantu badukurikirana yuko ntabwo twebwe amakuru tubaharaho turema ntabwo ariho turema hari igihe abantu batwagwa n'ibishobisho bakibaza yuko bakifuza yuko twotuma tubaha n'amakuru yo kubabesha hari umuntu yabinyandikiye ngo kwa muduha amakuru y'ububesha ibyo rero ntidushobora kubikorera ko twebwe kuko byo usibye ko byo naducafuza n'amarangamutima yacu ntabwo abitwemerera kabisa ikindi kandi ngomba kuvuga bwana journaliste ni kukijanye n'abantu bariko bambaza amakuru ku ngabo z'u Burundi ikintu bamenyesha nuko nubwo uyu munsi nyene ubu turiko turakora kino kiganiro umuhari M23 woca ufata ibice byose birimwo ingabo z'u Burundi ingabo z'u Burundi zaramaze kwandika amateka cyane gose ntiziyandikiye muri Kongo gusa mu bihugu byinshi bitandukanye hano uvuga nka Somalia Centrafrique Sudan n'ahandi henshi zagiye gutabara no gutanga ubufasha iki rero mvuze na M23 ubwayo irazi yuko ingabo z'u Burundi ari inyamateka kabisa baravyanditse aha exactement baramaze guhabwa amasomo atandukanye nizi ngabo z'u Burundi hariho no vuga mbere n'ibikorwa bahuye navyo ku mirongo y'urugamba batari bigere bahura navyo mu mateka yabo ibi rero no vuga ko ari ibintu bihambaye cyane gose ku ngabo z'u Burundi nubwo uyu munsi ndabisubiremo nubwo uyu munsi byoshika ibirindiro byose barimwo bigafatwa na M23 ndagasurinye ntabwo bishobora kubambura agateka biyambitse cyane gose ingabo z'u Burundi ni ingabo novuga zifise indero discipline zatorejwe gisirikare kandi zifise n'uburyo zihariye zikoramwo imigwano ncanurira hano nyene mu kuvuga yuko impamvu ibitangazamakuru byinshi byayobowe n'intambara ikiraberana cyane cyane muri Kivu y'amajepfo ni kubera hari ko haraba ama operation y'ingabo z'u Burundi no kuvuga ingabo z'u Burundi ibikorwa byazo zibikora mu ibanga ntibaje bashaka yuko bisanzara ibikorwa bari byo byivugira apana amajambo aharo niyo mpamvu ama operation yose karabera muri Kaziba ibitangazamakuru byose biriko bitanga amakuru bifondeye ati gutere nta makuru yimvaho bafise uzamva bavuga ngo twumva ngo M23 yakoze ibi ngo twumva ngo bimeze ukunuku ngo mugabo nashaka amenyesha abadukurikiranye yuko M23 nka hamwe yoba yaramutse yafashe Kaziba nukuvuga ko uwo munsi nyene itangazo ryo bajyasohotse yo bajyasohotse amafoto n'amavideo yo bayamaze kuja
hanze ibi turabizi ahantu kwibutsa n'abadukurikirana yuko hariho ibitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda byari ko bivuga ngo mbega ingabo z'u Burundi ntizigwa ku rugamba. Barabivuze barakoze deba kuri ico kibazo. None nimba zigwa ku rugamba ko tutarigira tubona amafoto yabyo ari biziga ku rubuga rw'intambara canke ngo tubone basa amafoto yabatahukanywe bapfuye kuja gushingurwa iwabo mu Burundi. Ubasigaye bahimba bazana ngo ibintu vy'ubwato ngo baguye mu bwato ijya nkuru bagaca bahimba bene izo nkuru. Voilà. Ubu barifondera kugira ngo basi barabe yuko bokumva base ahantu ingabo y'u Burundi yaguye ku rugamba. Yoba yatsitaye n'ugwara rukava. Voilà. Ibi rero sinje kuvuga ngo ntibapfa. Oya ntabwo ari amarobo. Sinabamarayika n'abantu b'inyama n'amaraso mugabo bafise ubuhinga buhanitse. Ivyo barimwo barabizi ntabwo bariko barirondeza ntabwo bariko barondera ama 6 ku rugamba. Nimba ari ama 6 bariko barondera yo baramaze kuyaronka baba baraduhaye amafoto atandukanye. Aha rero impamvu nshimye gutangurira kuri iyi nkuru bona journaliste nuko abantu benshi n'ibitangazamakuru byinshi biriko biratangaza ngo Kaziba ubu yo biri mu minwe y'uyu muhari M23 ibice 100%. Aha ndashaka batahure bamenye gutandukanya kugera mu kibanza no kwigarura ico kibanza ni ibintu bitandukanye. Nk'ubu turi muri centre ville ya Bujumbura mugabo ntabwo turi ba maire de la ville twese. Umva ntabwo tuko turatanga amategeko mu gisagara ca Bujumbura niho turi. Niko bimeze rero M23 ndanabisubiramo kugira ngo n'abasamiye kino kiganiro hagati canke se cyo cyambere wumvise cacu babitahure mwijoro bya dimanche. M23 yagavye ibitero mwijoro ku birindiro bya FDNB n'abawazarendo. Kandi ikintu nomenyesha abantu burya M23 igwana gake ija kuri frogake uti kubera iki bagwanisha nubuhinga c'est vrai kuko nibikoresho bafise baja ku birometero nka 10 bagapirona bagatera amabombe hama bumvise umu adversaire basubije baca bibaza yuko boba bamuzimije bagaca badeboroda. Uku kudeboroda rero niho benshi bagira kuko abarundi bobo bavuga kujyamira amajanja bajyamiye akatsi baza bababona bagaca babatwika. Aha niho rero abaye mu 23 bapfira ku bwinshi. Irevre barafite technique vraiment n'ibikoresho byo kugwana intambara aérienne. Batera amabombe kure. Ibi rero nivyo vyabaye no ngaha muri Kaziba bana ko bateye amabombe dimanche mu ijoro saa 4 y'ijoro baca barinjira bagira amahigwe make abinjiye nta numwe yasohotse kabisa. Abinjiye muri Kaziba centre dimanche saa 4 y'ijoro nta numwe yasohotse bose barabameshe. Baca rero haza iyindi renfort ivuye directement muri Bukavu no mu gihugu cy'u Rwanda binjira n'amato ibyo ubu nibikiri n'agaseseshwa rumuri binjira umunsi ku munsi mu buryo buri officiel. Aba rero binjiye kuva lundi nibo novuga ko bariko barota umuriro neza na neza. Nibo bahuye n'umurundi n'umuwazarendo barumva umwokera w'urusasu rwabo bararasanye bikomeye lundi mardi n'uyu munsi mercredi urusasu muri Kaziba ntabwo rurahagarara. Ndiko natangara rero numvise ibitangazamakuru byinshi biriko bitangaza ngo aba M23 bamaze kwigarura Kaziba ngubu ngo deja baza bamaze gushika ngo mu minembwe na zafizi hose ngo baramaze kwihuza. Ibi sivyo, iyi ni nkuru y'indemano, ni nkuru y'ikinyoma. Mbere hariho n'ubufoto bariko barerekana bw'intambara yabaye nimba niyenze muri Somalia nimba atari muri Sudani, bavuga ngo nubwo ngo aba M23 bapfuye ku bwinshi ngo bashoboye kwigarurira centre commerciale ya Kaziba. Ibi sivyo, burya n'ubufoto bwa kera, ubufoto berekana abasirikare bapfuye hariho n'ibigwanisho byabo. Ibi ntabwo ari byo. Ubu turiko turavugana muri Kaziba haracariho imigwano kandi ikomeye.
ayandi makuru dufise ahubwo na yuko FRDC na Wazalendo hamwe na FDNB bashoboye kuranforsa ingabo mu micungararo ya Kaziba ahantu hatandukanye kugira ngo nivyashika abari kuri front bakaremerwa bano bari nyuma baze kubapuya. Hariho rero utubazo twinshi umuntu ashobora kwibaza bona journaliste urashobora kwibaza nawe uti none ko tuzi FRDC ifise za Sukhoi SU 25 bafise amadrone y'intambara kubera iki ibi bikoresho bitariko birakora. Ibi ni ibintu umuntu wese ashobora kwibaza mbere benshi bari kubavyibaza yuko kuba ari nakagambane kuba badashobora tuze kugaruka ko kindi kiganiro kuko ndumva bifise impamvu nyinshi gituma ibi vyuma bitariko birakora tuje kubiba mu kiganiro kirambuye. Abakunzi b'ibiganiro byacu bwana journaliste hari ukuntu batwidogera ngo turabaha inkuru tugaca tuyicira hagati reka ndakibandanye ko ntaje sindagitebako ndagice mu masonga kugira ngo tuzoki develop base mu kiganiro gikurikira. Bona journaliste narababwiye yuko iyi ntambara muri Kongo abantu bariko babona aya babona intambara kari kuja ku mafro gusa guterana amabombe kurasana mugabo hari ikintu ngomba mvuge kizere ngutangaza abantu benshi igihe M23 na RDF bafata igisagara ca Bukavu mwarabonye yuko abapolisi b'igihugu ca Kongo na bamwe mu basirikare bagenza gute bahungiye mu Burundi. Iki ni kintu bajya mu by'ukuri ntabwo bigeze bahunga intambara. Aha tuvugana ukuri bahunze iki bajya ntabwo bigeze bahunga intambara kuko Uvira ntabwo yigeze ifatwa nta n'umusi numwe. Aha rero bona journaliste ngomba ndabereke koma iyi ntambara iri muri Kongo ikomeye cyane muri communication hamwe na diplomasi gusumba mbere bajya bari ku mafront. Uti gute igihe bafata igisagara ca Bukavu twebwe abantu turi contre y'imikorere igayitse ya M23 ntabwo twari bwafate ama microphone ngo dusemerere wapi nukuvuga kuri communication umkunzira communication leta y'u Rwanda nta opposition yari ifise nukuvuga social media zose yari ganza sabwa Kagame ganza sabwa ibyo uri kurakora ni ibintu by'amateka zijya kujya kuntu aba nabari ku mafro wanashaka ingabo zacu z'u Burundi aba FARDC n'aba Wazalendo kujya kuntu baronka makuru gusa atanzwe n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatuma nabo bacika intege bagira ubwoba nukuvuga aba bapolisi bari muri Uvira bahunze kubera social media bahunze kubera ibihuha babonye Scovia ageze Bukavu aja Kamanyora ifoteza ku mupaka ati karabaye noneho bientôt ni Uvira abapolisi baca batungwa nayo bameze mugabo aho natwe tuvugiye tuti no CAC ibi binyoma vyabo twabihimbye cyane gose nta buhinga badusumbya akarimi ntako baturusha nta n'ubwenge baturusha reka dufate microphone dushire ukuri ahabona kuva igihe dutangiye gushira ukuri ahabona nta musirikare wa Kongo yasuye gutakaza ngarahunze nibirasubira kuba hari umusirikare urumva asuye guhunga oya ntano hari umupolisi urumva asuye guhunga bari he abapolisi barasubiye iwabo bigumiye Buvira ubu bakora akazi kabo neza hariho n'indi nkuru bwana journaliste no kubwira nuko na gouverneur w'intara ya Kivu y'amajepfo yari yahunze nawe yahunze ibihuha yahungiye iyo ni nkuru y'ibanga ntabwo ndi buhavuge mugabo nawe yarahunze ibihuha warake uyu munsi bariko barakorera hehe muri Uvira kandi baratekanye baratuje bivuze gute rero ndavuga aba bagwana intambara yo kumbuga aba bagwana intambara ya social media mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko bacire bavuga ati rero cette fois ko twaronse abantu batwataka reka tubakorere umuti kabisa hari imbuga nyinshi zugawe Wakarite byagenze gute yarugawe Wakarite plus yarugwawe Africa kwa Burundi Star akamo zose zagenze gute zarugawe
niyi ntambara rero babonye yuko ku mbuga ntibagicana kabisa baracana tuzimya bacana tuzimya ni ukuvuga aha babonye yuko atakikigenda aha basa n'abahahebye aha rero iyi nkuru ndayizinye kubera iki impamvu batari ko baraduza bona journaliste Sukhoi n'amadrone ibi birafitaniye liaison hamwe n'intambara iri kiragwanwa mu rugo rwa diplomasi ndavuga mu gisata cya diplomasi muri diplomasi turazi yuko bisa nkaho bemeranije ko bose bagiye guhagarika imigwano nubwo M23 ku munsi w'ejo yasohoye itangazo ivuga yuko ngo leta ya Kongo yagiraniye ibiganiro byo guhagarika intambara hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ngo rero yoyo ngo ntabwo ibyo biganiro babigiranye bivuze ko amasezerano Perezida Tshisekedi azosinya itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu hamwe na Perezida Paul Kagame hajya muri leta zunze ubumwe za Amerika aya masezerano nuvuga ko ku bwa M23 ari nul et sans effet nivyo batangaje bo bavuga bati bagaye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda twebwe kandi ntabwo turi igihugu cy'u Rwanda kukaba nkako na leta y'u Rwanda yararahira arengwa yuko itariko irafata mu mugongo uyu muhari witwaje ibigwanisho M23 nubwo ibimenyetso byerekana yuko igihugu cy'u Rwanda arico kirafashe mu mugongo ari byinshi leta y'u Rwanda yarabyanse aha rero kubona rero za Sukhoi ziriko ziraduga abantu bariyumviriye byinshi cyane gose mbene nabamenyesha yuko uyu munsi kuri front umukomanda wa FRDC ari kuri front muri Kaziba ubwiwe yisabiye yuko hoduzwa Sukhoi n'amadrone kugira ngo bashobore guhwamika uyu mutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ariko ku itegeko ryavuye muri presidence ya Tshisekedi bavyanse urumva bona journaliste bavyanse ibyo ni ibintu abantu batari ko baratahura M23 iguma ishaka kwigarurira uduce dutandukanye aha n'ahandi ndafise n'indi nkuru bona journaliste nza kubashikiriza burya muri warikare babameshe biteye ubwoba iyi nkuru turayizako reka rero bona journaliste duse n'abasongora muri Kaziba M23 nivyo yarahashitse kabisa 100% yarahashitse kandi bariko baragwana novuga intambara nk'imwe ya runyota kugira barabe yuko abarundi n'abawazarendo na FRDC babakura mu nzira bikunde bashike muri Fizi no mu Minembwe burya hari ikintu abantu benshi batazi kubigwanisha M23 ifise nkamwe yoramuka ishitse muri Fizi mu Minembwe je précise Uvira déjà tombé kabisa Uvira yoba yamaze gufatwa nibo kwirirwa bongera kurungika ingabo zabo ziza kuribwa n'ibisiga borasa Uvira bibereye hejuru bafise ibigwanisho bikomeye sindi ko ndabatera amashugwe sindi ko ndanabahayagiza mugabo M23 bararonse appui ikomeye sinzi nimba ari ya Kagame wenyene sinzi nimba hariho n'ibindi bihugu mugabo ndahamya yuko baramutse bashitse mu Minembwe za Fizi Uvira barayirasa bibereye hajya bazomanuka Uvira yamaze kubara bona journaliste kabisa bwana musesanguzi twayaze vyinshi tukoze n'ikiganiro kirekire kandi gushimire cyane kwa aya makuru duhaye nizera yuko nayanuza kuyaduha mu kanya kari gato yes kanani ndagushimire nakoze ikiganiro kirekire bona journaliste kwera abantu ndazi badufite agashavu kuva mu gatondo tutarabaha amakuru nshimiye ko dufatanye inkuru nyinshi mu kanyisase kugira ngo kabe nakajye kubasaba ikigongwe kabisa numva tabindi norenza ko vyinshi ariko mu nkunde nanje ndabasezere ndababwira yuko tongera guhura mu kindi kiganiro ivyinshi umusesangozi yavuze rero we tubanye mu kiganiro nizere yuko tuzakongera kubana no mu kindi kiganiro tukira tubahe bye bye